Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne ya YouTube ngibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye abigezweho bivuga irya nino. Isi TV niyo mbonesha kure yonyene ushobora kuronera ko amakuru avugwa kandi yatohojwe neza, amakuru muba mwaranyegejwe avugwa mu mutekano ndetse n'ivya politike. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ari kugaruka ko cane yoba amakuru twavanye mu masoko yacu atandukanye ndetse n'ivyavuzwe cane mu binyamakuru niba vyagarutswe ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Ano makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwihaye amenyo y'abatwenzi gufata abakozi biperereza bahejeje inyigisho bagiye kuja mu kazi. Abo rero bakaba bafotoye amafoto barakwiragiza irya nino kuri rezo sosio, bakaba rero babatwenze cane gose bavuga ko igihugu gifise indongozi, igihugu cizi ivyiperereza kidashobora gufata abo cita abakozi biperereza ngo kibashire ku mugaragaro maze abantu bose babamenye. Bamwe bati igihugu c'u Burundi ni igihugu tomenye ukuntu kimeze, nimba koko abo bantu bavugwa ko ari abakozi biperereza ubwo bakaba bamaze gushigwa hanze baracara abakozi biperereza. Uburundi bwihaye amenyo y'abatwenzi, turaza kugaruka kuri iyo nkuru yavuzwe cane ndetse n'inkurikizi mbi zishobora kuba kuri abo bakozi biperereza, kuko abenshi muri bo nibo bashobora guhura n'ivyago kubera ko igihugu camaze kubatanga. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Mu zindi nkuru zivugwa tukiri mu gisata c'umutekano ndetse n'ivyiperereza, umutekano wahungabanye mw'ishamba ry'ikibira. Harabereye imigwano itari yoroshe gose ku buryo hari n'abasirikare batari bake bahasize ubuzima. Turaza kubabwira ivy'iyo migwano ndetse n'ukuntu imbibe z'igihugu gicungerewe. Kubakurikiye amakuru twabashikirije ku munsi w'ejo, twari twababwiye ko tuza kugaruka ku nkuru zivugwa mu kibira ndetse n'umutekano ukuntu wifashe muri kino gihe c'amatora. Turaza kubabwira abo bishwe ni bande, imigwano yagenze gute mu gisirikare c'u Burundi ho batangaza iki kuri ivyo bitero vyabereye mu kibira. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Tugarutse gato ku matora, twababwiye ko turabashikiriza inkuru zose zerekeye amatora mu Burundi. Hari bamwe bavuga ko biriko biraba vy'amatora, bamwe babibona nk'ikinamico, bakavuga ko aya matora yofutwa ngo ibiganiro vyonyene nivyo bikenewe kugira Uburundi bwogorore ibibazo biri mu gihugu bitorega umuti. Nayo ubundi ngivyo vy'amatora vya CNDD-FDD ngo nukwidigadiga, ngo nta vy'amatora bishobora gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Aho nk'umushinga amateka Honorable Gatogwasa nawe yavuye mu gacerere. Turaza kumva kandi na Federico Bamvuginyumvira nawe akaba yagize ico avuga kuri ivyo vy'amatora. Vyose muraza kugenda muravyumva mu buryo bw'idonido. Turafise inkuru nyinshi tuza kugenda turagaruka ko izo n'imfunyapfunyo, ariko wewe ntuje kure urafyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha, maze umenye amakuru menshi aba ariko aragarukwako. Mwese rero ndabahaye ikaze aho muri hirya no hino. Reka no makuru yacu tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abakoresha imbuga ngurukana bumenyi baguye mu gahundwe bamaze kubona amafoto yashizwe kuri Twitter yerekana abasirikare ndetse n'abo mu nzego z'umutekano bivugwa ko ari abakozi biperereza Service Nationale de Renseignement. Benshi bati igihugu c'u Burundi kirihaye amenyo y'abatwenzi, nta handi birakogwa mw'isi nzima atari mu Burundi, aho abakozi ndetse biperereza bashobora kuja bagashigwa ku mugaragaro bakemanga ko ari abakozi biperereza, amafoto yabo akaja hanze, amasura yabo akaja hanze. Bati Uburundi ni igihugu gitangaje cane kandi gikora ibintu vyose wamengo nta bumenyi bafise kuri ivyo bintu baba bariko barakora. Vy'ukuri igihugu nk'Uburundi kirashobora kwifata kigafotora amafoto abo cita abakozi biperereza. Mu bisanzwe abakozi biperereza ni abantu baba bategerezwa kwiyubara cane, kubera ko iyo uri umukozi w'iperereza aho utambuka hose urashobora no kugirirwa nabi, kuko baba bikeka ko woba uriko urarondera amakuru kandi ashobora gushira ubuzima bw'abantu mu kaga. Kwifata rero ugafata umukozi w'iperereza ugafotora ugashira
ku mugaragaro ngo ni ikosa rikomeye cyane igihugu cy'u Burundi cyakoze, aho bamwe bavuga ati Uburundi ni igihugu cya mbere mu isi gishoboye gufata abasirikare, bakavuga ko hari abakozi b'iperereza, ni igisirikare cerekanye abo basirikare nyine, aho rero ubuzima bwabo ngo buba babushize mu kaga, bikaboneka ko ata professionalisme iri muri ivyo bintu, kubera ko nk'igihugu cisoneye kidashobora gukora ibintu nk'ivyo. Ariko abantu bakibaza igihugu kirageze ku rwego rwo kutamenya iperereza niki. Aba ni abasirikare rero b'u Burundi barangije inyigisho z'ubutasi canke bamaneko, aho bahawe n'impapuro z'umutsindo mu nyigisho zari zimaze amezi 6 mu ishuri rya Isikamu. Igisirikare c'u Burundi cakoze ikosa rikomeye cane mu kwerekana bano basirikare ku mugaragaro, mu gihe mu bindi bihugu bikorwa mu ibanga ntangere kugira bakingire abo bakozi babo. Abo bita abakozi b'iperereza canke bamaneko ntiberekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko aho bazoja hose ngo bazoba babazi n'ico bakora, bishobora gushira ubuzima bwabo bakozi mu kaga gakomeye cyane. Binaboneka ko gose harimwo abakiri bato, ariko nanone ngo ni ikosa rikomeye cyane ryakozwe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Bamwe bavuga ko rero ivy'abarundi canke ivyo inzego zimwe zikora wamengo nta nyigisho baba bafise canke nibazi ivyo baba bariko barakora muri rusange. Ni inkuru yavuzwe cyane, ariko nawe urashobora guterera iciyumviro muri komanteri. Wowe ubona ivyo vyakozwe n'igisirikare c'u Burundi vyategerezwa gukorwa vy'ukuri canke vyoba ari ibiki vyatumye abo bantu batamenya ko bashize ubuzima bwabo basirikare mu kaga? Ni ibintu rero vyagarutsweko cane kandi binababaje. Tukiriko turavuga kuri ivyo vyerekeye umutekano, hari amakuru twamaze kumenya ko hari imigwano ikomeye yabereye mu ishamba rya Kibira. Iyo migwano ikaba yaguyemwo n'abasirikare, ariko nanone hakaba bivugwa ko ari intambara zikaze cyane zabaye, aho habaye gutana mu mitwe ku mpande z'abasirikare b'u Burundi ndetse n'umuhari ugwana wa FRN. Bikavugwa ko hari n'abasirikare bashika 12 bishwe n'igisirikare c'u Burundi mu ntara ya Cibitoke muri Bukinanyana ku igenekerezo rya 30 Rusama 2025. Nibwo igisirikare c'u Burundi FDNB catanguje igitero kinini mu Kibira ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi. Intambara zakomeye zikaba rero zarabaye hagati y'ico intambara zikomeye zikaba zarabaye hagati y'ico gisirikare n'abaroberi ba FRN. Ibiharuro mfata kibanza bikaba bivuga ko abaroberi bashika 12 bishwe, harimwo uwikekwa ko ari umwe mu babarongoye ku bw'amasoko yacu mu nzego z'umutekano. Ico gitero cabaye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa Rusama mu gace ka Kiruhura, ni muri zone Ndora, ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke, ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kubw'intwazangabo zibiri muri ico gice, ico gitero cakozwe inyuma y'amakuru yari yegeranijwe atuma ingabo z'u Burundi zihwikira abo bagwanyi, aho iryo soko ryacu ryavuze riti igitero carateguwe neza gishingiye ku makuru y'ukuri. Uwo murwi w'abagwanyi wari usubiye inyuma uvuye kwegeranya ibipfungurwa mu mitumba iri hafi y'Ikibira, niko umwe mu basirikare atashimye kwidondora yavuze. Hampande y'abagwanyi 12 bishwe, abandi 10 barakomereka, harimwo bamwe bakomeretse bikomeye, n'abandi 5 bafashwe bagirwa imbohe. Igisirikare c'u Burundi kikaba kivuga kandi ko cafashe inkoho 12, harimwo 3 ziremereye cane. Ku ruhande rw'igisirikare, umusirikare no kuvuga ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, ngo umusirikare umwe yarapfuye, abandi 3 nabo barakomereka buhoro buhoro nk'uko iryo soko ryacu rivyemeza. FRN, umuhari witwaje ibigwanisho uturuka mu Rwanda, uragirizwa amabi menshi mu bice vyegereye Ikibira, nk'ubusuma, kunyuruza abantu no gutera ubwoba abasivile. Abanyagihugu baba muri ivyo bice bakaba baruhishijwe nayo mabi, bakaba barahunze, bamwe baja no mu bisagara vya Mabaye ndetse na Bukinanyana. Ubuyobozi bw'igisirikare bukaba buvuga ko ico gitero ari insinzi igisirikare
ari intsinzi igisirikare gikesha ubuhinga kandi ko cemeza ko bugiye kongerezwa ibikorwa byo gukingira umutekano mu bice by'ishamba rya Kibira ahikekwa ko hoba hari imigwi y'abagwanyi. Mu gihe igihugu kiri mu matora, musitanteri wa komine Bukinanyana yaranse kugira ico bivuga ko, ariko asaba abanyagihugu gutekana ndetse no kuguma barikanuye muri iki gihe himirije amatora ategekanijwe ku itariki ya 5 Ruheshi nk'uko amatora yamaze no kuba, ariko nanone biriko bibera mu Kibira ishamba cimeza rigenda rikaba Nyungwe mu Rwanda vyerekana umutekano ugoyagoya muri ako karere ko ku rubibe, nubwo hari utwigoro dukorwa n'indongozi z'u Burundi mu ntumbero yo kugarukana umutekano. Mu myaka iheze abajejwe intwaro benshi basanzwe ari n'indongozi za CNDD-FDD n'abadandaza begereye umugambwe uri ku butegetsi barahagaritswe, barapfungwa, bagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi ituruka mu Rwanda harimwo na FRN. Abo baranagirizwa kandi icukugwa ry'ubutare ritemewe n'amategeko na cane inzahabu muri iryo shamba. Abo bategetsi bo muri CNDD-FDD ngo bakaba bakorana n'abo baroberi mu kubaha inzahabu nabo bakabaha amafaranga atari make, binavugwa ko ari naco gituma baza kurondera ibifungurwa kuko ngo baba bafashijwe nabo mu nzego z'umutekano mu Burundi ndetse na bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD bishobora kubangamira umutekano mu gihugu muri rusange. Hari inkuru twababwiye ku matora ari kuvugwa ngo ibiganiro niwo muti, aya matora nafutwe. Ivyo bikaba bivugwa na Frederico Bamvuginyumvira. Imirwi ya politiki ine ikorera mu buhungiro ariyo Seforo Arusha, Senared Giriteka, MAP Burundi Buhire, CR Ingeri ya Rugamba ndetse bakaba basaba ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine afutwa yose, hakaba ibiganiro nk'umuti ku bibazo Burundi burimwo, nk'uko Frederico Bamvuginyumvira yaserukiye iyo mirwi yose abishikiriza. Mu itangazo ryatewe ko umukono n'abarongoye imirwi ine ya politiki ikorera mu buhungiro, yasavye ko amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ahagarikwa maze hagatunganywa ibiganiro bidakumira bihurikiyemwo abarundi bose. Muri iryo tangazo ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya EAC ndetse n'abafashije kugira amasezerano ya Arusha asinywe bisabwa gufasha kugira habe ibiganiro vyohuza abanyepolitike bose n'abaharanira ivyicaro vya politike n'abandi bose bafasha kugira ibibazo biri mu gihugu bitorega umuti. Iyo mirwi yose ikaba isaba amakungu ko yofasha kugira urubanza sentare ya Afrika y'ubuseruko yaciye rushigwa mu ngiro hari ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 11 2021 mu rubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yemeje ko kirya kiringo kitari gikurikije amategeko. Impamvu rero iyo mirwi isaba ko amatora ahagarikwa hakaba ibiganiro ari kubera igihugu kiriko kiraca mu bihe bigoye mu vy'ubutunzi ndetse na politike. Muri iryo tangazo rikaba ryatewe ko umukono na Shuvino mu Rwengezo warongoye Seneri, CRN Ingeri ya Rugamba, Dr Jean Minani arongoye Senared Giriteka, Frederico Bamvuginyumvira arongoye Seforo Arusha na Emery Igiraneza arongoye MAP Burundi Buhire. Ku bwa Frederico Bamvuginyumvira yaserukiye iyi mirwi yose avuga ko ayo matora atanyishu azuzana mu gihugu. Ivyo nkabibona kumwe n'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa avuga ko aya atari amatora ngo ari ikinamico ya CNDD-FDD. Uyo munyepolitike Agathon Rwasa aremeza ko aya matora atari amatora ngo ni ikinamico ya CNDD-FDD ataca abarundi boyitega ko kuko n'imigambwe yitabiriye aya matora nka yose iri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Rwasa yemeza ko 2020 umugambwe Seneri wari watsinze amatora kuri 60% arico gituma CNDD-FDD yagerageje
kumubuza ntagaruke muri aya matora ya 2025 ku gutinya ko botsindwa. Mu kiganiro cihariye n'ikimenyeshamakuru SOS Media Burundi, umunyepolitike akaba yahora narongoye umugambwe CNL Agatogwasa yemeza ko aya matora ari ikinamico ya CNDD-FDD kandi ko ataca abarundi boyitegako. Ku bwa Agatogwasa uravye uko yateguwe uhereye kuri Seni, Sepi na Sesi, byaragaragaye ko CNDD-FDD iri mu bibanza nka byose biheza bigatuma amatora adatanga umwizero. Uwo munyepolitike abandanya kwemeza ko umugambwe yahora arongoye CNL wari watsinze amatora muri 2020 ku bice 60% arico gituma umugambwe CNDD-FDD wagerageje gusambura CNL kugira bikunde Gwasa gato abure ikibanza na kimwe ahagararamwo, maze sivyo gusa ngo bongera bamukura mu runani Burundi bwa bose kuko babona ko ahazoja hose ashobora kuzobatsinda kubera ko abanywanyi biwe bari biyemeje kumukurikira ahari buje hose. Ku bwa Gwasa gato rero aya matora nta giganwa ryabayemwo kuko n'imigambwe yitwa ko yitabiriye aya matora nka yose iri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Muti rero ku bibazo Burundi burimwo uyu munsi, Gwasa agato asaba ko hoba inama rukokoma y'abarundi bose yo kwiga ingene Uburundi bwava mu kaga burimwo. Uko niko Gwasa gato abibona. Ico bikoze biboneka ko mu Burundi bukeneye ubutabara kubera ko ibibazo Burundi burimwo muri kino gihe biraboneka ko CNDD-FDD atanyisha ifise. Benshi rero babona ko hoba ibiganiro bidakumira maze abarundi bakaja hamwe bagatorera umuti ibibazo biri mu gihugu, cane cane ikibazo c'ubutunzi ndetse n'ikibazo c'ikena ry'igitoro cabaye akananira abahinga. Ayo namwe mu makuru abagizwe avugwa cane. Kurashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe. Mu kanya gato turaza kubashikiriza izindi nkuru zitandukanye zivugwa muri CNDD-FDD. Bayo tarafyonda kuri subscribe bikora kugira bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi.